Yes, kanonye mbifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, kuri wo twumva amasaha ya mu gitondo, turi mu gitondo cyo ku itariki zigera rwose nyamuneka kuri 19 z'ukwa cyenda 2025. Birumvikana rero tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko, ni mu gihugu cy'u Burundi, tuba tuzishwe kugira ngo tubabwire byinshi bigiye bitandukanye by'amakuru akomeje kugenda atugeraho muri rusange. Twirukanse cyane rero sindi butinde, by'umwihariko reka mpite ninjira mu cyitwa makuru, ariko nyamuneka aya makuru nyinjiremo rwose mbanza gusuza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, dore yuko ari abantu b'agaciro badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi ndetse na South Africa, bari n'ahandi hagiye hatandukanye. Tubahaye ikaze tubikuye ku mutima, by'umwihariko muri rusange, ariko kandi bari mu Bubiligi, mu Bufaransa, bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika UK ndetse na za Canada. Tubaye ikaze rero tubikuye ku mutima, kuko ni abantu b'agaciro. Twirukanse cyane rero, njye sindi butinde, nyamuneka nyemera mpite ninjira mu cyitwa makuru, by'umwihariko ndaza kubabwira yuko tuvugana iby'urupfu rw'uwitwa General Neva ndetse no perezida w'igihugu cy'u Burundi byamaze kuba riri korosa. Nyamuneka nk'ubu munyemereye tubabwiye yuko rwose urugo rw'uwitwa perezida Evariste Ndayishimiye rwongeye kwatakwa mu masaha ya nimugoroba, kuko rwose ngo nyuma y'uko uyu mugabo bamukoreye operasiyo, ariko iyi operasiyo ntaze kwisigamo ubuzima, byaje kuba bihindura isura, bongeye kumukorera operasiyo kugira ngo bamuhitane, ariko Imana iza gukinga akaboko. Amakuru dufite nuko urugo rwe rwari rwatatswe mu masaha y'ijoro ku isaha y'isaa saba, ariko muri uku kwatakwa k'urugo rwa General Neva rwose ngo biza kurangira banamufashe, ariko nyamuneka ngo byaje kugera ku isaha y'isaa saba n'igice, abarinzi be bari basinzirijwe baza gukanguka, bamaze gukanguka bahita batabara, nyamuneka barwana igihe cy'iminota 30, biza kurangira abari batatse urugo rwe bahunga. Ibi rero byaratumye uwitwa General Neva nyamuneka ku kibuga cy'indege cyitiriwe Michael Ndadaye International Airport ahita yirukana umwe ubahakoraga, by'umwihariko akaba yamaze gushyiraho undi, nyamuneka akaba arimo aramushinja gukorana na Red Tabara, ndetse akaba arimo aramushinja kuba ibirimo birabera ku kibuga cy'indege ariwe urimo urabikora kugira ngo bize kuba bimuhitana. Ubu tuvugana rero uwitwa General Prime Niyongabo we ari muri koma imwe ya nyuma. Ni amakuru rwose arimo atugeraho, natwe tukavuga tuti nyamuneka reka tuyabagezeho. Ubwo rero rwose nyamuneka icyo nakubwira cyo, reka mbanze by'umwihariko nakire umuvandimwe agire icyo atwibwirira kubera rwose hariya mu gihugu cy'u Burundi byamaze kuba agatiranzamba kagina wa nzamba. Ariko ikindi nakubwira nuko nyuma y'uko uwitwa Neva ahuye n'uruva gusenya ndetse na General Prime Niyongabo nabo bahise bakorera operasiyo uwitwa Reverien Ndikuriyo, ubu nawe rwose wongeye kuraswa amasasu agera kuri 3. Ubu tuvugana rwose uyu munyamabanga mukuru wa CNDD-FDD akaba ari muri koma ikomeye cyane, aho abaganga bari kumwitaho mu rugo iwe, ngo amasasu akaba yayarashwe ku masaha nimugoroba ubwo yavaga ku kazi. Birumvikana yuko rero nyamuneka aba bagabo by'umwihariko bashaka kwicana hagati ku mpande zombi uko ari 3, ariko ugasanga harimo n'abandi n'ubundi bashaka kuza kuba bakicana. Ariko dereka mbanza nsigemo umuvandimwe abanza agira icyo bababwira, asigaye nanjye amite ngaruka, kuko n'ibindi byinshi turaje tubirambure, turaza no kugaruka mu bindi bice bigiye bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi. Iyo intwaro ari mbi ntawe ishobora kugirira neza, kiretse akagwi gatoya kaba kari muri iyo ntwaro, ariko abandi baturage bose, abanyagihugu bose baba mu magorwa atugira uko avugwa. Ibyo nibyo nagomba mvuga mfatiye kuri AFC M23, kuko uwo muhari uri kuwandika amateka muri East Congo ugaragaza ko ari cyo gisirikare gishobora kugarura amahoro n'umutekano muri kariya gace ka East Congo. Hanyuma ahubwo nkagaruka ku Burundi mvuga nti Uburundi bugomba kuraba neza. Burya kuba mu makosa nta n'umwe adakosa, ariko kutemera guhinduka nabyo ni ikibazo gikomeye.
nkaba ngira inama Burundi ahubwo ko bwakora ibishoboka byose bukamenya yuko aba bavuga ikinyarwanda n'igiswahili muri East Congo aribo babanyi b'u Burundi. Ariko Kinshasa bari bavuga Iringara n'izindi ndimi bariya bari kure cyane. Mu mpanuro rero notanga mpereza leta y'u Burundi nuko leta y'u Burundi yomenya yuko abavukanyi abazimyamuriro ifite n'Abanyarwanda n'Abatanzania n'aba bari mu muhari wa AFC/M23 ko aribo baturanyi babo aribo bazimyamuriro babo. Noneho ibyo kwiyumvira kubagwanya mu gihe bigaragara ko igisirikare cy'u Burundi cyananiwe, intererano yabo baterereye FARDC, guverinoma ya Congo yabaye impfa gusa. Nk'uko nariko ndabivuga, kugwa si cyo kibazo, ariko kugwa ugaherayo ntiwiyumvire inzira zo guhaguruka nibyo biba bibi, kuko kumbure iyo uguye ntuvyuke, amaherezo nyene uratinda ugaherayo. Nagomba rero kongera gutera akamo leta ya Bujumbura, ahubwo ko yoshiramwo inguvu muri diplomasi, ahubwo ikarondera ubucuti no gukorana ahubwo n'aba bantu bavuga ikinyarwanda muri East bakavuga n'igiswahili, kuko nibo babanyi, nibo bazimyamuriro AFC Uburundi busigaranye mu gihe leta ya Congo bigaragara ko iri kwiratsindwa, haba intambara ya diplomasi, intambara y'ibiganiro canke intambara y'umuheto. Hanyuma rero urumva iyo ziriya ngabo za AFC/M23 zikoresha ubuhinga bugezweho mu by'intambara, ubuhinga bugezweho mu bya electronique, bigaragara neza yuko igisirikare cya AFC/M23 kimaze kugera ku buhanga bishoboka n'u Burundi ko badafite. Ubwo rero gushishikara bibanda mu gutegura intambara no gukoresha ikibuga c'indege cy'i Bujumbura na kiriya kiyaya ca Rusizi, biriya bice byose Tanganyika, niyumvira yuko Uburundi buba buriko burikururira ikara mu gashambara, na burya butari bukenye ibibazo indani mu gihugu, bya bibazo by'umutekano muke, bya bibazo by'ubukene, bya bibazo by'ibyankenerwa byinshi bikeneye mu Burundi, ku buryo Uburundi bukeneye abaturanyi, bukeneye kugiranira imigenderanire myiza n'u Rwanda, bukeneye kugiranira imigenderanire myiza n'aba basirikare aba bari mu muhari wa AFC/M23, kuko bigaragara ko bariko barigarurira uburengerazuba bwa Congo, kandi bikagaragara yuko n'amahanga amwe ahaye abashigikira, n'ibihugu bimwe bimwe rutura bihaye byumva impamvu y'intambara bagwana. Ibyo rero mu gihe leta y'u Burundi yobandanya ishigikira ikurikira ubwije, imeze nka ya Nyondwe yaguma ku rusato rw'inka kandi inka yarariwe kera, niyumvira yuko tutavuze ngo hari guca intege ibikorwa bya leta y'u Burundi, ahubwo kugirwa inama navyo ni igikorwa gihambaye. Hanyuma kuko urabona nimba AFC/M23 iriko irakoresha ubuhanga bwo gukontorora ikibuga c'indege cy'u Bujumbura, kandi akaba arico kibuga conyene Burundi bufite bushobora kuvuga ko bwo kwakira indege mu rwego rwa mpuzamakungu,
mu gihe umugambi bashikirije muri 2005 wo kubaka ikibuga c'indege cyagomba kubaka ibugendani mu ntara ya Gitega, yabaye ya nkuru y'ikinyoma nk'uko nababwiye ko leta y'u Burundi mu bintu byinshi ikoresha ikinyoma mu kubesha abaturage. Imyaka 20 iraheze ikibuga c'indege cy'Ibugendana cyari muri programme ya CNDD-FDD yamamaza, kitashoboye ibyo bikorwa bitashoboye gushirwa mu ngiro. Niyumvira yuko ubu ngubu bariko baravyicuza, mu gihe ikibuga c'indege cy'Ibujumbura basigaye bagisangiye n'ingabo za Kongo, kikaba gisigaye gikontororwa ku bice tutazi n'igisirikare cya AFC M23. Mu gihe inkoho zafatiwe i Goma, inkoho zafatiwe i Bukavu zari z'igisirikare cya FARDC, harimwo izifite ububasha bwo kurasa ku birometero birenga 50, ni ukuvuga ko bari muri ya misozi ya Uvira bashobora kurasa mu gisagara cy'Ibujumbura ahantu hose bifuza, haba muri Etat Majoro, haba kuri radio televiziyo Burundi, haba kuri Ntare Rushatsi ku kirimba cy'umukuru w'igihugu, ahantu hose hari ibiro vya leta bikomakomeye, ahantu hose hari amakamba akomakomeye. Ni ukuvuga ko inkoho za AFC M23 ziri muri iriya misozi zifite ububasha bwo kurasa ahantu hose hashoboka mu gisagara cya Bujumbura no muri ziriya ntara za Cibitoki, ziriya ntara za Bubanza, hariya hose. No kuvuga yuko izo nkoho ziri kuri iriya misozi, ziriya plateau hejuru ya Uvira, hejuru za Kamanyora, izo nkoho zirashobora kurasa ahantu hose, haba ku mugwa mukuru wa Cibitoki, haba ku mugwa mukuru wa Bubanza, haba i Bujumbura mu gisagara, tutavuze za Gatumba. Niyumvira yuko hageze igihe yuko leta y'u Burundi yo kwiyumvira yuko AFC M23 ari umwansi badakwiye guhangana, kuko igisirikare cy'u Burundi cerekanye ko kitagishoboye guhangana na AFC M23, ahubwo u Burundi bwokorayo bwavaga bukamenya ahubwo ko akwiye guca mu nzira za diplomasi kugira ngo bashobore kumvikana na kiriya gisirikare cya AFC M23. Aho singombye kuvuga ko buriya bwibone bwo kuvuga ko bohangana n'u Rwanda bakwiye kubishira hasi, ahubwo bakegera u Rwanda bagaca bugufi bakaganira bagakemura ibibazo biri ku mipaka, kugira ngo abanyarwanda, abarundi benshi bariko bazira ubusa, benshi batagikora urucuruzwa nk'uko bahora barucuruzwa, banigiwe mu menshi, kugira ngo abo barundi bongere bagiriranire imigenderanire n'abanyarwanda, bongere bagiriranire imigenderanire na Uvira na Bukavu n'ibindi bice byose bihana umupaka, haba bifatiye kuri Tanganyika cyangwa muri iki kiyaya cyose cya Rusizi. Akaba ariyo mpanuro nagomba gutanga, nagomba gushikiriza. Hanyuma nshishikara nkebura ugwaruka rwirushishikara rusukwa mu ntambara kubera ibibazo by'ubukene buri mu Burundi, aho ugwaruka rwinshi rurangiza amashure nta kazi, noneho bakagoherereza muri izo ntambara zitumvikana, izo ntambara zitagira ishingiro, izo ntambara tawo zizoshikana Uburundi kandi atanyungu zizozanira Uburundi, kiretse yenda bamwe muri bagize CNDD-FDD bashobora kuhabonera amafaranga na business mu by'ibigwanishwa canke mu zindi mfashanyo zishobora kuza zije ziva mu bihugu cyane cyane byari bishigikiye iriya coalition ya FARDC, ariko nabo nyene ukabona ko benshi bahe bacika intege,
nk'ababirigi ibihugu bya Afrique du Sud buriya n'ibihugu bya Tanzania biracika intege nubwo perezida wabo yari yavuze ngo bagomba kuza gutangirira muri Kongo ubu noneho hageze ko batangirira i Burundi ariko se niyumvira yuko nabo nyene bazocika intege kuko burya gushigikira umuntu adafite politike nziza atariko aratera imbere mu vyo akora biba bigoye cyane gushishikara umushigikira mu gihe ubona ariko aratsindwa haragera igihe ugacika intege ukumva ko ivyo bintu ushobora kubiheba ushobora kwivamo kuko atanyungu ubu bifisemwo muri kubu no muri kazoza hanyuma icyo nosigurira gusa leta y'u Burundi nuko urwanko kumbure ifite ku Rwanda canke kuri aba banyagihugu muri East Congo bavuge Kinyarwanda bavuga n'Uruswahili niyumvira nimba ubwo rwanko go barushingiye ku bintu by'amoko ahubwo ko bocira imoso bocira birarura kuko politike y'amoko nimba bashobora kubona haba borebera no muri histoire y'u Burundi ntaco yigeze imarira Burundi kugeza n'ubu murabona ivyo yateje muri Kongo amarira n'amaganya murabona ivyo yasize mu Rwanda bya genocide n'abayikoze bapfuye bangara bapfuye bahigwa nk'inyamaswa urumva iyo politike niyumvira yuko president Ndayishimiye n'abari mu mugambwe CNDD bobona ko ari politike idashika kandi bapfa kubyihambirira ko gusa ariko biragaragara yuko muri iyi myaka 20 ishize ntawovuga yuko umugambwe CNDD-FDD mu nzego zawo woba warugaraniye abatutsi ngo ntibinjiremwo canke ntibaje mu nzego canke bivuge yuko ababonye amagorwa n'amakuba muri intwaro yayo y'imyaka 20 boba ari mu bwoko bw'abatutsi aho niyumvira yuko vyoba ari binyoma vyoba ari byo kurenza abagowe n'abarundi bo mu moko yose nkuko bari babivuze muri kiriya cibutso cibubanza bavuga ati ntihica ubwoko ahubwo hica intwaro mbi intwaro mbi rero nitumye Burundi buri mu magorwa nayo ubundi ivyo by'amoko abantu boshobora kuvyitwaza ariko n'ibintu bundi ataco bimaze atawe bizanira kungugu ndetse nabo babishira imbere haraho bibahindukirira kugeza bibashikanye mu rupfu kugeza bibashikanye kuguhomba ivyo baba barakoreye iyo myaka yose niyumvira rero muri make kw'abarundi abantu muri ibihugu by'ibiyaga bigari bova ibuzimu bakajibona bakamenya ko politike y'amoko atacimaze bakamenya ko twese turi abantu ahubwo tugashishikara gushira imbere ibiduhuza kurusha ibidutandukanye ibiduhuza navyo ni bya bindi byankenegwa ibyo bita food security ibyo bita imibereho myiza kubona aho umuntu aba ibyo bita kwiga kungura ubwenge ibyo bita infrastructure ibyo bita ibyo bintu rero byose bikenera abantu bose rero tugashira imbere mu kwishura ibibazo biraje ishinga abenegihugu bo muri ibi bihugu kurutaho kumara imyaka n'ibihe tuvuga ibintu by'amoko bitagira mvura even pratiquement no mu bijanye n'intwaro ese hari uwahaguruka avuga ngo mu Rwanda ngo abahutu barakumiriwe ngo abahutu ntibari mu nzego ngo abahutu ngo barahigwa buhongo ivyo hari uwo bivuga mu Rwanda hari uwavuga canke ngo AFC M23 ikontorora hari abantu bahigwa buhongo bo mu bwoko bw'abatutsi canke bw'abahutu oyaye ahubwo kenshi usanga ari abanyepolitike bavyitwaza gusa kugira bashike ku nyungu zabo nico gituma abanyapolitike bitwaza ibintu mwene ivyo niyo bashitse ku butegetsi kenshi ntaco bamarira igihugu ariko iyo umuntu ashira neza y'abaturage bose atagutandukanya atamoko ahubwo akibanda kwishura ku bibazo abaturage bafite niyanzara n'inyota nababwira
na bya bindi byose byankenerwa twese dukeneye buri munsi. Ibyo akaba ari by'abanyafurika bakwiye gushyira ku mutima n'inguvu kuruta ubwo guta umwanya mu bintu by'amoko, by'imipaka, ibintu bya nationalisme. Ibyo bintu ni ibintu bitagira umumaro, ahubwo dukwiye kwita ku byankenerwa by'inyokomuntu, guhangana n'ibi bihe bigenda bihindagurika bya climate change n'ibindi byinshi. Akaba ari byo dushyiramo ingufu kugira ngo ya nyokomuntu ishobore kubona ubuzima muri iyi si rurema yaduhaye. Murakoze cyane. Aho uyu muhanga cyangwa umukozi wo muri ibyo biro bikuru bya sekretariya bijejwe Afurika bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashimagije ubutwari n'ubuhizi n'ubuhinga bw'ingabo za AFC/M23, ikaba ari nacyo gituma buriya erega babahaye n'ijambo mu nama ijejwe iby'agateka kazina muntu. Ni ukuvuga rega buriya uko niko amahanga yemeza yashobora kwemeza igihugu gishasha canke akemeza ubuhizi, ubutware. Turebye amajambo yavuzemwo n'amajambo akomeye cyane, kuko yavuze ati AFC/M23 imaze kwerekana ko irusha ubutware, irusha urugamba ingabo za FARDC hamwe n'abo bakorana. Hanyuma irindi jambo yavuze yuko ndetse bigaragara ko leta ya Kongo idashoboye kuyobora igihugu, idashoboye kwitabiriza l'autorité de l'État. Nico gituma abantu baguma bicwa tagitabara hariya muri za Rituri, hariya muri za Beni, hariya muri za Rubero. Murabona ko iriya migwi y'abateroriste irushiriza kwisasira abantu, nta camira nta gitabara. Noneho akaba yavuze ati leta ya Tshisekedi ntikibereye kuba yayobora igihugu ca Kongo. Iryo jambo rero ni jambo rikomeye cyane, aho bigaragara yuko amakungu ashobora gushigikira AFC/M23 kuko babona yuko ariyo ishobora kugarukana amahoro mu gihugu ca Kongo. Iryo jambo rero niyumvira yuko ari jambo rikomeye cyane, ari jambo rihambaye. Ega buriya igihe ni Kongo yagenda gusaba Etazini ko bogirirana amasezerano, ntibyari gukenerwa ko u Rwanda ruhamagagwa, ariko baritegereje leta ya Kongo baravuga ati leta irresponsable, leta ntabwo twoshobora kuganira kuko nta garanti ya investissement zacu twabona, kuko ni leta atacishoboye gukingira mu bijanye n'inyungu. Rega nababwiye yuko ibihugu vya Amerika, Burayi n'ibindi bihugu biriko birahindura ibitekerezo, ntabwo bigomba gukorana n'amareta atari responsable, adashobora gukingira n'inyungu zabo. Cyo gituma rero buriya leta ya Tshisekedi iriko irashigwa ku ruhande mu bijanye n'ivy'amadiri international cyangwa ku vyo gukingira inyungu z'abainvestisseurs bashobora kuza muri Kongo. Cyo gituma rero buriya AFC/M23 nkuko twakomeje tuyitenege tukavuga turi komeze yerekana ubuhinga, nikomeze yerekana umutekano mu bice bimaze kugenzura. Nta kabuza ibi bihugu by'ibihangange bitazoyiruka inyuma, ahubwo bikahitamwo gukorana na AFC/M23 nkuko tubona hari ibihugu byinshi bimaze kubona ko AFC/M23 ari kirumara mu bintu byo kugarukana amahoro n'umutekano muri East Congo. Nk'ibihugu twovuga nk'ibihugu bya Israeli, twovuga burya rega igihugu ca Amerika burya hanini kiyobowe n'abayisirayeli, baje bitwa aba republike n'abayisirayeli. Rero bariya iyo bamaze gutahura bakabona yuko partenaire fiable bashobora kuganira, bashobora gukorana amadiri ari AFC/M23 tutiyobagije Ubushinwa. Rega burya Ubushinwa bwaramaze
guherera ku ruhande rwa AFC/M23 ndetse n'Uburusiya nico gituma ubona butashigikiye guverinoma ya Tshisekedi kuko babona yuko ari guverinoma irresponsable burya barindiriye gusa ko AFC/M23 yifatira ibice binini ndetse ikagira ni Kinshasa noneho umutekano n'amahoro bikabona gusasagara mu karere barabona yuko indongo za AFC/M23 arizo zishoboye kugira icyo zakora ku gihugu ca Kongo none cyo gituma ubona ziriko AFC/M23 iriko irahabwa ijambo muri Nations Unies iriko irahabwa ijambo iriko iravugwa neza ndibuka umunyamerika yigeze kuvuga aravuga ati ahubwo Nations Unies yitegure kwemeza igihugu gishasha cyo mu burengerazuba mu burasirazuba bwa Kongo ariko ndavuga yuko igitekerezo burya kiriko kirakura uravye ivyuyo Tibor yavuze kuvuga ahubwo ko bagomba gushikiriza AFC/M23 igihugu ca Kongo kugira ngo abari babe bo kiyobora kuko urabona yuko leta ya Kongo iriko irahendwa no Burundi ngo hari ivyishoboye ngo hari ivyo yogeragezwa ngo yogerageza gukora ngo hari amadege ngo yozana ngo yogerageza gutsinda urugamba ariko ivy'ukuri ni kwifuka bwakeye niyumvira yuko leta ya Kongo leta y'u Burundi ikwiye kumanika amaboko ikemera yuko batsinzwe na AFC/M23 na ibyo kurota inzozi zo guhangara u Rwanda niyumvira yuko ibyo ni bitekerezo byo kwiyahura kandi ibyo bitekerezo rero buriya urevye amajambo y'ubwibone neva avugana uravye amajambo y'ubwibone burya musekreteri w'umugambo wa CNDD avuga ngo barya bakaravye uravye n'abandi bategetsi bashobora kuvuga amajambo y'ubwirasi ngo bariteguye urugamba kandi bigaragara yuko batsinzwe ahantu hose kuva aho binjiriye muri Kongo nta kindi cabaranze atari ugutsindwa no guhonera ku rugamba rero niyumvira yuko abantu mwene abo nka Ndayishimiye na Reveriyano Ndikuriyo ndetse n'uriya mukuru w'inama nshingamateka bashobora gufata ingingo z'ubwiyahuzi nico gituma ahubwo bafashe bakugurura umuryango niyumvira ko abantu bose bumvise itangazo uriya muvugizi w'igisirikare cy'u Burundi yavuze ngo baruguruye imiryango ngo abantu bose ngo binjire mu gisirikare erega biriya bakoze sukugurira imiryango abarundi no kugurura imiryango FDLR no kugurura imiryango Wazalendo no kugurura imiryango za P5 za FLN no kugurura imiryango abantu bose batsinzwe imigwi yose baba Colombia baba Wagner baba bande bariya ba Blackwater no kugurura imiryango muri make no kuvuga ngo Uburundi ni bube urubuga rw'intambara mbega gahugu gatoyi nka karya kuguruye urubuga rw'intambara mu Burundi je nagomba ntange impanuro kuri leta y'u Burundi maze gutanga impanuro nyinshi ariko niyumvira yuko yenda sinzi nimba zarabashikiriye canke baraziyumviriye ko ariko biragoye buriya leta imaze kwiheba leta imaze gutsindwa leta imaze gukora ibyaha byinshi biragoye ko yugurura amatwi ngo ibe yogarura ubumuntu ngo ihindure imikorere rero narabahanuye ndababwira nti eregaye igisirikare cy'u Burundi uburyo gifatwa uburyo gikora uburyo kirongowe n'abantu batakibabaye ntigishobora gutsinda intambara n'imwe muri iki gihe
kugezaho igisirikare cy'u Burundi kizosubira kikubakwa neza, kigasubira kigatozwa ukundi gushasha, kikaronka abakomanda bashasha, i Burundi hakaba umuperezida mushasha ababaye igihugu. Niyumvira ko ico gihe hoba ivyizigiro yuko igisirikare cy'u Burundi ahari cosubira kigatonda urugamba, kikaba cogira ahari intambara n'imwe gishobora gutsinda. Erega haba muri za Somalia, haba muri zo za Centrafrica, Burundi hose bwagiye butabagwa n'u Rwanda, ahandi bugatabagwa n'igihugu ca Uganda. Hariya muri Somalia murazi ko abarundi batagira ingano b'abasirikare bahoneye imiryango, abapfakazi, imfuvyi, bakaba batakironka ayo bacira nayo bamira mu Burundi. Rero nagomba ntange iyindi mpanuro, nimba iyi audio yoshobora gushikira inzego zibijejwe, zaba iziperereza, zaba iz'umukuru w'igihugu canke iz'igisirikare, nagomba ntange iyindi mpanuro ivuga ngo nibatange nk'ukwezi kumwe, bugurure amarembo, bugurure imipaka, bakureho ayo mabariyeri. Noneho abagore, abana, abatamakazi, abanyantege nke, umuntu uwo ari we wese atagomba kuja muri urwo rugamba leta y'u Burundi iriko irategurira ku butaka bw'u Burundi, abone akaryo ko guhunga, abone akaryo ko kuva i Burundi, kuko nta kuntu waba uyoboye agahugu gatoyi nkako hanyuma ukavuga ngo ntihabe urubuga rw'intambara ruhuza ibihugu byazobereye intambara nk'u Rwanda, AFC/M23, n'ibindi bihugu rega buriya inka Uganda, inka Kenya, nabyo ntibyotangwa mu gutabara mu gihe leta y'u Burundi yofata ingingo yo gutemaguza abarundi badahuje ubwoko canke batavuga rumwe. Rero nimba Burundi bubona ari byiza yuko bwofata iyo nzira y'intambara